tureke kwama twitwaza imisi yose ngo tubona ubukene ugasanga umuntu ariko arimba ubukene none uri kurarimba ubukene niki kizokoza mu buzima bwawe bwa bukene nyene wamye waririmba ku munsi w'ejo nibwo buzogaruka kuba mu buzima bwawe. Inkende uyihaye gutora hagati y'imihwi n'amafaranga imisi yose igihe cyose izokwama itora imihwi. Kubera iki ibi bishobora gushika? Kubera itazi yuko itoye ajya amafaranga ishobora kuronkamwo, ishobora kugenda ikagura iyindi mihwi myinshi. Ibi ndiko ndavuga ndabizi yuko umaze kuvyumva kenshi, ndabizi yuko umaze kuvyumva des millions de fois, ariko reka uno munsi dusobe tubivugane usubire uvyumve kugira ngo ibi bintu bishobore kugufasha mu buzima busanzwe, kugira ngo bishobore kugufasha igihe uba uri kurafata ingingo, igihe uba uri kurafata amadecision yawe mu buzima bwawe, igihe uba uri kurafata ingingo zishobora guhindura ubuzima bwawe. Nkuko vyama ngaha ku Ziko TV twama tubashikiriza ibiganiro vy'ukuri byoshobora guhindura ubuzima bwawe ugashobora gushika kwiterambere. Na cyane cyane ikintu gikomeye cyane twarabibonye twaravyumvise nuko umuntu yogira ivyiyumviro vyiza, ivyiyumviro vy'iterambere, ivyiyumviro bishobora guhindura ibintu. Murabizi yuko ikintu cyose ngaha ku isi cyabayeho kugira ngo iki kiraro mubona ngaha inyuma yanje gishobore kubaho, niko biyumviriye yuko bategerezwa kuhakora ikiraro kugira ngo aya mazi mubona ngaha inyuma yanje abaho. Ni kanali niniya cyane gose, nuko biyumviriye yuko ayo mazi bashobora kuyashiraho mu ciyumviro. Nukuvuga ibintu vyose vyatanguriye mu ciyumviro kugira ngo nawe ushobore kubaho. Vyatanguriye mu ciyumviro cha papa wawe na mama wawe, hanyuma baravuga amajambo urashobora kubaho. Bamaze kuvuga amajambo baragenda barabana, nawe urashobora kubaho. Muravyumva yuko ivyiyumviro ari ikintu gikomeye cyane. Ivyiyumviro ni ikintu gikomeye cyane. Kuno munsi rero nagomba tuvugane kino kintu. Reka manze ndaguhe ikaze mu kiganiro. Ndizaye yuko umerewe neza, ndizaye neza yuko ivyo uri kurakora biriko biragenda neza. Hano ni ku Ziko TV, ukaba utarabikora manuka ngaho hepfugire subscribe, wongere waktive cloche de notification kugira ngo uzore wumviriza ibiganiro vy'amabica hano, ibiganiro bikubwira kuri business, ibiganiro bikubwira ku mafaranga, ibiganiro bikubwira ku vyiyumviro vyiza umuntu yoshobora kugira ngo ashobore kugira ivyiyumviro bimufasha gutera imbere, ibiganiro vy'amabikubwira ku bintu vyinshi. Hama niwumva nivyo turiko turavuga bikuryoheye, uduhe like kugira ngo arwaye YouTube iyi video ishobore kuyereka abandi bantu benshi, abandi bantu bashaka kuba bumva ikirundi, gutyo bashobore kumva ibi vyiyumviro biri positif, hama bishobore kubafasha mu buzima bwabo, bishobore kubafasha muri gwa rugendo rwabo barimwo go gutera imbere. Natanguye mvuga nti igihe ufashe inkende ukayiha gucagura hagati y'amafaranga n'imihwi, izokwama itora igihe cyose imihwi. Ariko ntizi yuko itaguye amafaranga canke itoye amafaranga yoronka imihwi yindi myinshi yoshobora kuyifasha kugira ngo ishobore kuzobaho imisi myinshi. Nagomba ndakubwire ino psychology kubera kino ni ciyumviro, reka tukidevelop kugira ngo ushobore kumva bino bintu. Abantu benshi muri ino misi mwumvirize kino kintu, wumvirize kumbure urashobora kuba uri muri abo bantu, hanyuma ukavyumva bino bintu bikagufasha kuva muri abo bantu, bikagufasha kuva muri uwo mutego. Abantu muri ino misi ufashe ukamuhereza imiliyoni 10 z'amafaranga, ukongera ukamuhereza business ifise imiliyoni 10, business yinjiza, business ni ukuvugira ashobora kuba ari boutique irimo amafaranga imiliyoni 10. Abantu benshi bazotora iki? Abantu benshi bazotora amafaranga y'amakashi, ntibazotora business. Kandi cyaguha akandi karorero, umuntu ufashe ukamubwira ati ndaguhe akazi canke umuhe business ashobora gukora, nukuvuga akantu ashobora kudandaza, kenshi umuntu azotora gukora akazi kugira ngo ashobore kwama aronka umushahara buri kwezi. Wobaza ati kubera iki ibi bintu bishika? Ni kubera abantu batazi yuko iyo ugiye muri business canke iyo wahisemo kugenda muri business canke iyo wahisemo iyo business, woshobora kwikuramo ayandi mafaranga menshi cyane gose, kandi ukaronka n'izindi opportunity, ukaronka na cyane ubwenge
bugufasha gushika ku bindi bintu. Ubwenge bushobora kugufasha gukura, ubwenge bushobora kugufasha kugira ngo ushobore kuduga, ushobore kumenya psychologie cyangwa ushobore kumenya ivyiyumviro vy'amafaranga, ukuntu amafaranga akora, ibindi bintu byose bijana. Murabizi ibindi bintu bijana. Uno munsi nagomba ndakubwire hariho ugwaruka rwinshi uravuga ngo nta mafaranga dufise, turi mu bukene. Urumva nta mafaranga dufise, turi mu bukene. Imisi yose ukumva umuntu yama yidoga ngo nta mafaranga afise, ari mu bukene, arakenye. Ariko ukabona wa muntu nyene yariko aridoga yuko ata mafaranga afise, ukabona mu maboko yiwe ahitanye telefone y'imiliyoni 10. iPhone 16 nibaza yuko irengeje imiliyoni 10, ariko hariho ugwaruka rwinshi usanga rufise iPhone 16 Pro Max, ugasanga barayifise, ugasanga barayitunze mu maboko yabo, ariko hanyuma ukumva bariko baridoga ngo nta mafaranga dufise, nta buryo dufise, turi mu bukene. Ariko ufite telefone mu ntoke zawe irenza imiliyoni 10, none woba ukenye gute? Umunsi nagomba ndakubwire hariho abantu benshi cyane gose batazi yuko izo miliyoni 10 yaguze telefone, iyo yazishira muri business kanaka, iyo yazemvestisa mu kintu kanaka, zari kumuha izindi miliyoni zirenga 10 canke zikamuha umuriyardi. Ivyo hariho abantu benshi batabizi, hariho abantu batiyumvira gutyo. Ariko nagomba ndakubwire, agasanga wifuza kuva mu bukene, agasanga wifuza kuva muri ico kibanza urimwo kugira ngo ushobore kwacceda ikindi kibanza cyangwa kugira ngo ushobore gushika ku butunzi, ukeneye guhora wiyumvira gutya. Uronse amafaranga ntuce wiruka kuri vya bindi vy'amarangamutima vy'umutima wawe wifuza canke ibishobisho. Uronse amafaranga ngaha mu maboko yawe, menya ico utegerezwa kuyakoresha, menya uko utegerezwa kuyakoresha, menya ukuntu utegerezwa kubana nayo mafaranga ushobora kuburonse. Ico nico kizokugira umuntu ahambaye, ico nico kizogutandukanya n'abandi bantu basanzwe. Kumbure uno munsi bashobora kumbwira ngo je ngo simba ndi muri business, kwa imisi yose uzokumvirize umukene iyo ariko aravuga abafise ukuntu yijustifia, imisi yose abafise justification, imisi yose, igihe cyose abafise justification, abafise ikintu yireguza, abafise imisi yose ukuntu yiregura, abafise ikintu yireguza. Ariko uno munsi nagomba ndakubwire yuko wotegerezwa kuza urahindura ivyiyumviro, ukazatangura kwiyumvira, mbega hagati ya business n'amafaranga nshobora kuba mfise canke aya mafaranga ngiye kugura telefone, n'icyahe gihambaye. Twiyumvira gutera imbere, agasanga twiyumvira guteza imbere imiryango yacu, agasanga twiyumvira guteza imbere ibihugu tuvamwo hariya muri Afrika, agasanga twiyumvira guteza imbere Afrika muri rusange. Turakwiye guhora twiyumvira kino kintu, turakwiye guhora twiyumvira yuko umwimbu turonse canke amafaranga tuba turonse utegerezwa kuyakoresha neza, na cyane utegerezwa kuyashira mu kintu gishobora kukuzanira ayandi mafaranga. Uno munsi ugwaruka twarize amashure twize, bagasanga warize university cyangwa gasanga warize secondaire, ndabizi yuko kino kintu ukizi. Le passif et l'actif. Un actif urazi icarico, le passif urazi icarico. L'actif ni ikintu kikwinjiriza amafaranga, le passif ni ikintu gikurako kuri ya mafaranga yawe. Ndabizi yuko iyo notion muyizi mwese, mwarayize muri secondaire cyangwa kuri university. Sinomanza kukubwira, kandi nawe mu buzima busanzwe ikintu kigutwara amafaranga urakibona, ikintu kikwinjiriza amafaranga urakibona. Nukuvuga yuko agasanga rero twifuza yuko dutera imbere, turakwiye guhora twiyumvira gushira amafaranga yacu muri actif, ikintu kitwinjiriza amafaranga, ikintu kizana valeur ajoutée kuri ya mafaranga yacu dushizemwo. Agasanga washizemwo ibihumbi 10, ukamenya yuko ico kintu kizokwinjiriza ibihumbi 12 canke ibihumbi 15 canke ibihumbi 30. Nukuvuga yuko ya mafaranga rero waguze ya iPhone nziza, ya iPhone igezweho, ayo mafaranga wari gufata ayo mafaranga ukayashira mu kintu kanaka, ikintu wiyumviriye neza, wabajije information yacu neza, hanyuma gutyo kikakuzanira ayandi mafaranga ashobora kugura iPhone 5, ayandi mafaranga ashobora kugura iPhone 10. Duhore twiyumvira gutya, duhore tugira ivyiyumviro bimeze gutya nyene, niho twoshobora gutera imbere, niho twoshobora guteza imbere imiryango. N'ahandi
gufata amafaranga ukayagura ikintu kiri passif, ikintu ukura muri magazin, bukeye ugasanga bariko baraguha igice cya ya mafaranga wakigura. Ivyo bintu dukwiye kubiheba mu buzima bwacu. Agasanga urugwaruka, agasanga ukiri muto wifuza gutera imbere, uhore wiyumvira gutya nyene, uhore wiyumvira yuko amafaranga yawe uyaronse mu mufuko canke uyafise ku mufuko wawe, umenye yuko ayo mafaranga ategerezwa kuzana ayandi. Uyasohora uvuga yuko muri ico kintu ushobora kuyashizemwo kizokuzanira inyungu. Uno munsi murashobora kumbwira ati nta bintu turiko turabona vyoshobora kutuzanira amafaranga, nta kintu tubona twoshobora gushiramo amafaranga dufise. Murabizi ugwaruka rwinshi asanga turiko turavuga ngo amafaranga ngo yari make, ngo ushobora kukubona yuko utoshobora kuyashira muri business, ngo iyafungure ngo ntiwo kwicwa n'inzara, ngo wongere kwicwa ngo n'ubukene. Ivyo twama twabibonye tubyandika ngaho mu masitatu, ugasanga umuntu turiko turabitwenga, ariko burya tujya tuntu duto duto umuntu azarakora tujya niko determina ico uzoba uri cyo ejo, ico uzoba uri hirya y'ejo. Rero muri vya bintu bito bito turiko turakora, iyo ubikoze neza, bijya bintu bito bito iyo ubikoze neza, nivyo bigaruka bikakugira umuntu akomeye cyane, nivyo bigaruka bikagira umuntu ahambaye cyane. Sino tugumye twiyumvira ngo aya mafaranga ni make, ngo reka ngo tuyamanje, ngo tuyarye. Uzokwama gutyo nyene uri kuramanja uri kurashira mu nda, ariko ntuzokwigira wiyumvira yuko ayo mafaranga ufasha ukashira mu kintu ciza, mu kintu wiyumviriye kimeze neza, yoshobora kukuzanira inyungu, yoshobora kuzanira inyungu nini, hanyuma ukazohora uronka ivyo urya igihe cyose. Ariko none bimaze iki kurya rimwe ejo ugasubira gukena canke ejo ugasubira gusonza? Ni vyiza yuko wokwama uronka ivyo uri kurafungura, wokwama uronka ivyo uhereza inda yawe. Sinzi yuko hano mwavyumvise rero muri bino bintu tuvuze yuko vy'ukuri inkende wihaye guhitamwo hagati y'amafaranga n'imihwi, izokwama ihitamwo imihwi igihe cyose. Kubera iki? Kubera itazi, idafise ijya bwenge bwo kugira ngo ishobore kumenya yuko ajya amafaranga yashobora kugira ntiyashobora kugura iyindi mihwi myinshi. Rero tuze turiyumvira na twebwe, tuze turamenya guhitamwo neza, tuze turamenya guhitamwo neza mu bintu tugenda turahura navyo mu buzima canke mu mafaranga tugenda turaronka igihe cyose. Tuze turamenya ukuntu dushobora guhitamwo neza, ukuntu dushobora gukoresha amafaranga canke mu kintu dushobora gushira muri ayo mafaranga kugira ngo gishobore kutuzanira ayandi mafaranga. Ariko nashaka nensiste kuri kano kantu kugira ngo ushobore kukumva, kugira ngo gashobore kugufasha mu buzima bwawe bwa misi yose, kugira ngo nawe uzuragira amashwa meza canke amahitamwo meza yo gukoresha amafaranga yawe. Kuko kenshi twarabibonye amafaranga umuntu arayaronka akaza mu maboko yawe, ariko ugasanga amafaranga yose urayadepanshije canke urayahaye abandi bantu, uhagiye gutungisha abandi bantu, mugabo wewe ubwawe wiyibagiye. Uyibaza yuko ayo mafaranga uzosubira kuyaronka ryari mu buzima bwawe. Ariko iyo wafata ayo mafaranga ukayashira mu kintu cyoshobora kugufasha kukuzanira andi mafaranga, ayo mafaranga no kuvuga yuko abakugumye ko wewe wafashe ya mafaranga uyashira muri business kanaka, iyo business kanaka nayo wasizemwo, no kuvuga abantu baraza kukugura bakuzanira andi mafaranga kugira ngo nawe business yawe izokwame iriko running. So yariyo psychology, vyari byo vyiyumviro nashaka dusangire kuri uno munsi. Ndizera neza yuko ari ivyiyumviro bishobora kugufasha, ndizera neza yuko ari ivyiyumviro bishobora gufasha mu buzima bwawe bwa misi yose. Bona harakanye cyane, sinshobora kumara umwanya munini yahanze. Rero reka ndagushimire ko wakurikiranye ikiganiro. Share this video to your brothers and your sister. Ndizera neza yuko kino kiganiro gishobora kubafasha kubona le monde d'une autre manière canke d'une autre façon, kubona amafaranga baronka d'une autre façon. Tureke kwama twitwaza imisi yose ngo tubona ubukene, ugasanga umuntu ariko arimba ubukene. None uri kurarimba ubukene, ni iki kizokoza mu buzima bwawe? Bwa bukene nyene wamye waririmba ku munsi w'ejo nibwo buzogaruka kuba mu buzima bwawe. Nukuvuga ikintu uri kuravuga cyama mu kanwa kawe nico kiza cinshi, nico l'univers irungika cinshi mu buzima bwawe. Uzobirabe c'est comme ça, ni loi de l'univers, nuko nyene bimeze. Ku ma réseaux sociaux uzorabe kijya kintu wama uraba imisi yose nico wama ushikirako. Nukuvuga l'univers canke algorithme ya kijya kintu yamikuguhereza
yamiguhereza kijya kintu nyene mu bwinshi bwacu ikaguhereza abandi bantu bagiye barakora ni wikonsantre rero ukikonsantra ku mafaranga ukikonsantra kurondera amafaranga ukikonsantra gukoresha neza amafaranga azoza mu buzima bwawe amafaranga muzobana neza amafaranga azokwama mu mufuko wawe so yari isker twagomba dusangire ndizera neza yuko yagufashije share this video with your brother and sister reka nanje tuzosubira mu kindi kiganiro tuzatuko turavuga ku kindi kintu kandi cyoshaka kudufasha mu buzima bwacu see you next time